Ede Militao ntaza kuboneka, witwa Dinursen nawe ntaza kuboneka, Edouard Kamavinga, Alexandre Ndazonode, Dani Carvajal, David Alaba, witwa Firamendi ntabwo baza kuboneka. Kurundi wa equipe yitwa Manchester City, John Stones, Rodri, witwa Mateo Kovacic, nivyo baza kuteganijwe. Ndakeneye neza bwana Houston tutarinjira neza mu rukino. Yego. Ni Real Madrid, ni Manchester City, ama equipe uko arabiri yose amaze guhura wanashaka inshuro nyinshi cyane muri kariyere zabo canke mu nkino zitandukanye, cyane muri Champions League gusanga na kuno musaratsinda wundi aratsinda. Ni ku mugoro w'uno munsi naho bonge guhura bagahura ku kibuga ca Santiago Bernabeu, bifise insiguro ikomeye ku ruhande rwa equipe Real Madrid kwitwa azukizina ry'uwitwa navuga ngo Xabi Alonso nawe uno munsi bigaragara ko neza nawe nyene ari mu mazi abira bavuga ngo undazinde kuno munsi uraza kuba wirukanwa n'urukino za kudasanzwe utarinjira biza kuba bitekanijwe. Ufise amahigwe uza gutsinda bakibatandukanye baza gutangura. Ni match iza kufise isigura imeze gute hagati equipe yitwa Real Madrid na Manchester City Santiago Bernabeu. Nuvuga ati ni match iza kuba ifise isiguro nini cyane kandi ni match iza kuba idasanzwe kubera yuko bamwe ni match bategewe ko na cyane ndavuga no menyeza Xabi Alonso na makuru menshi agira avugwa yuko ategewe kuri urukino rwa Manchester City ni yarutakaza aza kuba yere ku mujyango soko mu Real Madrid ako kanatsinda. Ni Pep Guardiola nawe nyene ubona ngaho umego no musekara provinga kwerekana ubushobozi afise ko ari muri ya migwi ishobora guhabwa amahirwe gutahukana igikombe ca UEFA Champions League ndetse kanatsinda na Premier League uno munsi asungwa amanota agera kuri 3 gusa nimba atarabi n'umugwi wa Arsenal. Novuga ati kandi n'urukino ruza kuba rurimo guhangana kudasanzwe cyane kubera yuko ni City uza gusanga mu nkino nyinshi za UEFA Champions League bagiye kuba basezererwa n'umugwi wa Real Madrid bari basa n'abashitse ku buhiye kugira ngo bashobore kuyisanga muri za demi final canke za finale. Gusanga bako basezererwa n'umugwi wa Real Madrid canke Real Madrid nayo nyene ugasanga bagiye kuba banasezererwa n'umugwi wa City mu rukino za gusanga barurenganye baza kuba bitabira inkino za demi final canke za finale za UEFA Champions League. Novuga ati rero haza kuba ari mu guhangana kudasanzwe ariko kanatsinda ni n'amahirwe menshi cyane ku mugwi wa Real Madrid kuko baza kuba bari muri Santiago Bernabeu, baza kuba bafise abafana babo, abagore babo, abana babo, abavyeyi babo, baza kuba bari hafi y'imiryango. Bivuze gute rero abafana canke ugushigikirwa kuza kuba ari kunini cyane ku ruhande rwa Real Madrid. Ariko kandi ni Real Madrid nyine iza kuba iri kirakina runo rukino iza kubibuze bamwe mu bakinyi babo cyane ngenderwa ko bakomeye cyane nka Dino Gisene za kwa dana hari na Ken Baperoti bikobera navugwa ngo cyane ko ashobora kuba bacange ntahabe, ariko amahirwe menshi nayo kutaba kuko twabonye imwe mu binyamakuru bikobera atanga amakuru ko Xabi Alonso yamaze gutangura kwiyumvira gukoresha indi plan B ashobora gukoresha muri rukino ataza kuba afise Ken Baperoti. Novuga ati n'urukino rushobora kuba ari bibazo ku handa rwa Real Madrid kuko baza kuba badafise bamwe mu bakinyi babo beza cyane ngenderwa ko Ede Militao ari mu mvune ntaza kuba ikaragara muri runo rukino. Ariko ni n'amahirwe cyane kuko baza kuba bari no muhira. Novuga ati rero n'urukino udasanzwe inyuma yuko tuza kwinjira indani ibwina urukino ido nido muri rusangi n'urukino uza kuba rukomeye cyane. Namwe mu mateka za kuba ari karandiko no musere Real Madrid bari imbere ya Manchester City babasumba urukino rumwe rwonyene mu nkino zimaze kubahuza. Madrid maze gutsinda inshuro zitandatu, City maze gutsinda inshuro zitanu. Bivuze gute rero City bategeza gukina runo rukino kugira ngo bagerageze gufuta amateka ya Real Madrid yo kumva yikuye batsinze kenshi cyane gashoboka. Real Madrid bategezwa gutsinda runo rukino kugira ngo bakomeze kwisanga mu migwi 8 ya mbere myiza ishobora gukinisha 18 gishiri cyanyuma muri UEFA Champions League, bashobora no kuronka amahirwe cyane yo kubandanya bitwa ko ari umugwi uri kuragira amahirwe gushobora gutahukana kino gikombe cya UEFA Champions League. Robert tutarinjira nyene neza kibazo za kuba gafise wanashaka n'isigura imeze kumwe. Eko so nokati ni match ikomeye cyane hagati imigera kuri 2 amajeya nokati yo ku mugani wa Buraya equipe ya Real Madrid mu makiribe akomeye cyane muri UEFA Champions League ko amateka arayivugira ko ari mu makiribe ifite ibikombe byinshi cyane tayindi irabiro nk'ibyo 15 gushira kumwe mu migwi myiza cyane muri Premier League yakoze amateka nayo twara Premier League zine ariko mu myenyereza wa Pep Guardiola amaze imyaka myinshi amyenyereza no mu gwawozi nogati buri kote yose ba muri nogati haba muri mu burongozi hose arahazi mu menyereza nogati amaze kubagirija mu mugwa manzi ishika handi ba club ikomeye cyane ku mugano wa Burayi itari nziza cyane Pep Guardiola igira club igitangaza ubu mu migwishura kuzika kora muri cyo buri wese nga ku isi umupira maguru so ngo rero ku ruhande gwanje ku munsi wejo kuri no munsi maradotonga iza ko ni match ikomeye cyane hagati imigwira kuri 2 nabwo ngo itari mu bihe bisa umwe asa nk'uri karacumbagira n'uwundi ari mwiza ngo atari mwiza cyane mu buryo bwo gutsinda atari atagira afise consistence
sonoga ngo ni match iza kuba ifite ikisiguye kumibwira kuri ibiri kuko akahise karatwereka ko rimwe mu gwimaze kubihura biza kuba bifite tension idasanzwe bahuye muri Ligue des Champions imyaka igira kuri ibiri ikumwe abakuramo muri UEFA Champions League n'undi arabakuramwo ubundi arabongera kubakuramwo byumvikana ko bafitanye akahise kadasanzwe mu mupira w'amaguru. Rero ni match mbona ko iza kuba harimwo cyo no kwita kwihorahorana bavuga ati waramwe mu mwaka wese w'inkino nanjye ndaza kubona ndagukora mu gisho ko turavyuka ku mwaka wese w'inkino muri UEFA Champions League ine equipe ya Real Madrid yakuye mu equipe Man City muri wanashaka muri kimwe cy'umunani gishiri cya Man City biratashe. Rero navuga ku ruhande rwanje rero birasa kuba bisaba ingufu nyinshi kumigugira kuri ibiri kuko amateka yabo arabimera kuba ari migyoza kuba iza kubikebana cyane kuko umumwe yakoze mu gisho yundi turavyuka Man City twari kubashye UEFA Champions League bakuye muri Real Madrid nyene. Rero navuga ku ruhande rwanje rero bamaze ko bahura kenshi cyane muri UEFA Champions League bize bikazana amateka ko yimigugira kuri ibiri nubwo umwe ari imbere urukino rumwe kumugoko kuba yaramusimuka amaze gutsinda inkino zitanu ndi zitandatu biretse ko bikomeye cyane Santiago Bernabeu ubona ko ari makiza kuba ifite tension n'uburemere budasanzwe hagati y'imigugira kuri ibiri ikomeye cyane ku mugano wa Burayi. Twinjira neza rero nuvuga mu rukino novuga ngo rutekanijwe ni rukino nkuko mabaze ko vyumva go rumaze ko rurahuza wanashaka amakipe yose ko arabiri abakipe yitwa Manchester City na equipe yitwa Madrid amakipe yose ko arabiri agenda azakaratsindana kuko turavyibuka mu nkino vuga zitekanijwe witwa Rodrigo yaza kuratsinda ibitsindo babakuramo turibuka equipe yitwa Manchester City yaza kugatsinda equipe yitwa Madrid kandi bigaragara ko wanashaka yabatutiye bine kubusa ibatsinda novuga ngo itsindo shya kubine kubusa kuko tunabibukije ibitsindo kuva 2024 saison ya 2024-2025 Real Madrid yatsinze ibitsindo 3-1 mu gihe kandi indi match yatsinze ruvuga ngo bari babaye ndavuga match ari ibitsindo 2-3 kuri 2 vya equipe yitwa Madrid match saison ya 2023-2024 match ari byari byabaye nuvuga ngo 3 ku bindi match ruturuza kuba ari igitsindo kimwe kindi urundi rukino rwa saison 2022-2023 nino equipe yitwa Real de Madrid na Manchester City bari banganje ibitsindo 3 ku bindi saison saison ya 2024 2023 vyabaye bine ubusa bagikindi gitsino kimwe kindi ari equipe yitwa Manchester City yararangije nako yabandanije saison ya 2020 habandanije equipe yitwa novuga Real de Madrid ama saison ya 2019-2020 bari batsinze match yari y'ibisindo 2 kwa kimwe vya Manchester City hama biza kurangira match retour abi 2 kwa kimwe kuno mugoroba rero bonge guhura ama equipe yose uko ari abiri afise abamenyereza novuga ngo nibatandukanye kuko baratandukanye kubera ko ubundi ino match ya Juventus nako ya Manchester City bari batsinze hamwe ko nitwa Carlo Ancelotti kandi baza gutsinda ari kumwe n'uwitwa nde Zidane sivyo uno munsi yari Carlo Ancelotti wanashaka hari yari Carlo Ancelotti hari uno munsi urukino rwo kuno munsi Real de Madrid niyo equipe yitwa Manchester City uze kuwitega kwiki hagati equipe yitwa Madrid nino equipe yitwa Manchester City bitekanijwe na kahise ka umupira maguru tuzatunanijamo nashaka na performance z'ama equipe kwa abiri kuri no munsi ndavuga ngo ibingene bibenze kuno munsi neza cyane iza kuri match ikomeye ko natanga bivuga akahise karavyemera ko iza kuri match ikomera imigwigera kuri ibiri kuko umwe avuga ngo wankoze mu jisho ku mwaka uheze mbwiriza nanje kuza kwihora kuri uno mwaka ino equipe Man City nimwe makrebe giye kuraba ku mwaka uheze w'inkino Madrid batsinde 3-1 nimwe equipe yari mbi cyane mu buryo bwisubira inyuma y'abakinyi muri kota performance mu kibuga byaragaragara ko equipe Man City atabucuzi ifite bwo gutsinda equipe ya Real Madrid za kuza kubikora neza cyane batsinda 3-1 bagiye gukinira i Santiago Bernabeu nimwe ma stade no gati meza no gati umupira maguru tunze ku isi stade ya Real Madrid ariko ni ya stade datanga garanti ku mugwera tuma dikwa muhatsindira imisi yose byaranagaragaye ku rukino bahero kwakina muri championnat baratakarije imbere y'umuguda akomeye cyane nka Celta Vigo 2-2 byumvikana ko buri wese ashaka kuzagutsindiraho ku mwaka w'inkino equipe Arsenal yaragiva mu Bwongereza batsindiraho siko bagiye kwakira Pep Guardiola nuwa kabiri muri English Premier League akurikira equipe Arsenal de Ghana n'amanota agira kuri 2 difference cyangwa itandukano ry'amanota agira kuri 2 uno mugabo ku mwaka w'isi yafashe afata club yubakimwe mu bakinyi batari ko barayifasha mu buryo bwa performance banza basubira inyuma nka Kevin De Bruyne ba Kai Gundogan irabari kuri rage baragenda iravuga ngo reka ku isoko tonde bamwe mu bakinyi bashaka kuza gufasha no mugwa equipe ya Man City barazana ubita Ran Cherki bazana Tijani Lindard barazana no musore Ait Nuri
n'andi bagiye batandukanye kugira ngo badufasha kongeza ingufu mu mugwi wa ekipe ya Manchester City. Buri wese arabona ko ino ekipe ya Man City yavuye kuri level imwe ishaka kwindi level. Nimwe ma club ubona ko iri kiragerageza kuva mu bibazo yarimo ku mwaka w'izo nkino ariko itarakira neza. Iragaragara beshi tuvuga ko Premier League ikomeye cyane ariko turabembeka na iri kitwa muri Premier League turavika bakina ekipe ya Fulham bitego 5 kuri 4. Hari akanenge kuri ekipe ya Man City mu kugarira nabo baratsinda ibitsindo byinshi cyane. Twonye kuri ekipe ya Leeds United bari hari akibuga cha Leeds bitari kandi nugati ikina igatsindika. Bagiye guhura na ekipe ya Real Madrid ubwayo itaritora mu buryo bwa tactique, itaritora mu buryo bwo kuba ari ekipe nywanye, ekipe iri hamwe. Hari zuguru ibibazo umumenyereza afatanye ibibazo n'umukinyi bita Vinicius, umumenyereza haraba akinyi batamwemera, haraba n'abatamwemera, byumvikana ko muri board yabindari mu wa Real Madrid hari ibibazo bikiriyo. Kari kanatsi rugiye kurabo no mugwi bamuteze urukino rwa Man City mugira ngo nurutaka tutoroza kwa tukwiruka. Nta makuru avuga yuko basha kuca bagenda bakegera Jurgen Klopp. Ariko namakuru karavugwa ari anyegeje ataraseruka ni ukurukuru. Novuga ngo rero iyo imigwi ibiri igiye kuba ihura umwe asa nk'ari mwiza undi atari mwiza mu buryo bwa performance mu kibuga ariko atari uburyo bwo kuba ari club ifite abakinyi babi ahubwo na tactique ziri mu kintu gituma equipe atari nziza biraza ko bifavoriza umugwi umwe umeze neza nka equipe ya Man City. Ariko ndaza kuba mvuga ikintu kimwe, Grand Club ya muri Grand Club umugwi mukuru wa muri mugwi mukuru, iyi equipe ya Real Madrid ni equipe nkuru kuvyo yashitseko no kuvyo yubatse ariko si ya club ari nziza ubutuvugana mu buryo bwa performance umusaruro si mwiza. Pep Guardiola nabonye president wa FC Barcelona uwa kabiri vice president wa FC Barcelona bita Just yavuze ngo Pep Guardiola aje gukora kora vyumva no kuvuga ngo mvye gushigiye Pep Guardiola hagiye gutsinda equipe ya Real Madrid ko ndabizikoraga basanzwe bakibana uri mu rero ino equipe ya Man City na Pep Guardiola nayo tuizi ko neza atari equipe nziza mu buryo bwo kugarira cyangwa kuja kuzibira ntibatsinda ibitsindo ariko Madrid nayo tukaba tuzi ko ni mu maklubisi abasatirizi beza ariko n'abasatirizi beza bahagaze ku mukinyi umwe. Mbega mwino migira kuri ibiri ni ihe equipe ifise la ngwatiro collectif gusonda yindi ni equipe Man City niyo yubakaje gakina umupira ngwati ubakiye ku vyumviro byabo ariko ni Madrid ivuga ngo ndaza kwa nkina wa mupira kugira ngo nze kwa defend izina ryanje novuga ngo twisunze icyo novuga amateka yahuje n'imigwi kuri ibiri byerekana ko ari imigwi igorana itsinda nabigoranye kandi ikuna gukariranira. Icya kabiri naco dukurikije ingene imigwi kiritwara mu kibuga tukaraba abamenyereza ubwo ngene bameze umutactici tukaza kubalansa ubwiza bwa Alonso n'ubwiza bwa Pep Guardiola naho bihuriye ariko twabonye ko umumenyereza muto ashaka gutsinda umumenyereza mukuru tukabonye akaroro Pep Guardiola agenda kamaramazwa na Emery Unai kame Emery Unai n'umumenyereza mwiza ariko ntafite calibre nka Pep Guardiola. Twabonye Pepe yifata nka equipe ya Bayer Leverkusen kamufatika mu bitego bigera kuri bibiri kuri Etihad Stadium ariko no mu makosa yiwe hari rimwe n'abantu tubona kuvuga ngo aramenyereza beza bafite nokati yo karite ariko bivangira mu buryo bwo kubamenyereza imigwi yabo. Ino City igakora ikosa reka mbwe ko kumumenyereza Pep Guardiola gakora amakosa ino equipe ya Madrid amutsinda ndeko bicukwira mutsinda kuko no kubwiza ukuri singiye ko mpagarara ku bubi bwa Real Madrid ngo nuko ari mbi ariko equipe nkurusho gukora icyo bita reaction siko ikavuga ngo ndi Real Madrid twakoze ibitasizo muri football kuba aragahomera bunwa gutakaza imbere equipe ya Celta Vigo tukunga tugatakaza imbere y'abakunzi umukecuru n'umutamakazi n'abandi n'abana n'inzo y'akazi ibyo nicyo inzo kazi zibaho siko tugatakaza imbere y'umugwi wa Man City kandi inkino zibizikurikirana bakaza gukora iyo reaction bakaza kitwara neza siko ariko Real Madrid n'ubi bwawe ufise ukaza kuza uregeze imbere ya Pep Guardiola ntari mu cyo gutsinda ibitego bitatu birakwinjirana kuko no kubwiza ukuri iyo karite n'ubwiza bw'abakinyi bahari ubu tuvugana kwa Real Madrid hari bice bike cyane cyane amahirwe make cyane woza kuba kugira ngo uza kuvuga yuko bagiye gutsinda equipe Man City byoroshe kuko Man City squad irakwiye ariko Real Madrid hafi ya bose aba defenseur bose baravunakuritse so novuga ngo amahirwe agaragarira Man City ariko still biraza kuba bikomeye cyane hagati y'imigwi kuri yuko bakayise kandi imigwi nubwo umwe udakomeye biraza ko bigorana cyane mu buryo bwo kuba bakina urukino ariko mbona ko still ndaza ko Man City ko ni mu makreba ameze neza cyane y'ibice 55 mu gihe ikipe ya Real Madrid y'ibice 45. Houston kuri no munsi Robert yamaze ko tanga nashaka n'amahirwe aravuga ngo
ibice 45 ibindi 50 nako 55. Yeske kuri no munsi urukino rwo kuno munsi bivaye n'ivyo ko turavuga ndavuga haba ku bakinyi kuno munsi biragaragara ko ino equipe itwa Madrid ishobora kuba iza gukina urukino itagira witwa Kylian Mbappé novuga ngo warashaka nitwa Xabi Alonso yavuze ngo uno munsi nyuma yo kuba yagusohora liste y'abakinyi uvuga ngo agiye kweka aramagara bazokina ntabwo yigeze ayisohora. Yego. Uno munsi kandi biravugwa ko n'uwitwa Edouard Kamavinga nawe nyene ashobora kutaboneka ku rukino rwo kuno munsi. Yego. Equipe itwa Madrid witwa Xabi Alonso ni wanabivuze naravuga ngo yo afise imipango ishika kuri 2 yo gushobora kuba akina kuri no rukino. Yego. Biza kubaza ikibazo kivuga ngo eske equipe itwa Madrid yo ufise ubushobozi bwo gutsinda equipe itwa Manchester City yo kuno munsi imbere yuko uza kubwira wanashaka iyo mikenyuro ndakintu ubanza umbwire kino kintu Real Madrid ya Xabi Alonso bazimeze kurabona ibitandukanye haba kubaki batandukanye uravye inkino ko barakina haba kwa Celta Vigo batsinzwe haba kwa Elche haba kwa Real Volcano haba kuri equipe itwa Liverpool haba novuga mu nkino zitandukanye equipe Real Madrid ya Xabi Alonso Yego. yoba idafise izoheremasha kuri zibiri canke yanayigarukanye imbere zako tunavuga mugekira amapelotari atobari witwa Edouard Kamavinga batahari umbwire equipe Real Madrid irafise ubwo bushobozi bwo gutsinda equipe itwa Manchester City kuno mugoro. Ntarinze guca kure ava yuko sigure kana kubwira ati oya Ntazifise ntabwo ufise sigura ariko gusa rero mu mupira w'amaguru buri kimwe cyose kirashoboka haburana babiri hagasinda umwe nivyo Real Madrid igiye gurana no mugwa City kanatsinda ni avantage kuri Real Madrid kuko baza kuba bari muhira bayakirira muhira vuga n'ikibuga ariko ni Real Madrid maze kutwereka ati n'umuhira ndahatsindirwa kera niyo bavuga ati ngo hari Bernabeu ngo hugaye ebana ngo ibintu biri sawa irugarika kubitwa ariko urashaka kugara ugakubitirwa wewe nyine aho wiyugariye rero Madrid nabonye yitwaye mu imbere ya Celta Vigo nabonye ukuntu yitwaye imbere ya ndavuga no mugwi wabasanze muhira kandi ahabwo baranasohotse bananijwe imbere ya Rayo bongeye bananijwe imbere ya Elche ya kwa Girona no kwa Girona nkaca nshira kuri balance nkarabiganwa rya La Liga niganwa rya Premier League ya City rimo ikiratsinda zi Sunderland ikiratsinda zi Liverpool 3-3 ikiratsinda zi Leeds United zinde nkaca ndaba na Real Madrid ikiratsindwa na zi Celta Vigo itsindwa na zinde en plus kashiza gukina na City idafise Eder Militao idafise Dean Hodgson idafise ndavuga nka Kylian Mbappé nawe nyene bacari mu makenga gwashobora kuba bacanke nahabe nkaca mbona ya Real Madrid nivyo City nta defense ifise yo kango no mu Real Madrid ino attack ya Real Madrid ariko canisunga uburyo bwo gutsinda buri mu Real Madrid bizera igitsindo canke baronka igitsinda ariko barose penalty baronka igitsinda ariko bafise Kylian Mbappé nawe nyene bikora vuga ngo adashobora kuba buno munsi camvuga ati oya Madrid gutsinda City oya nigishoboka kiretse City ni yanjanjwa ega intsinzi kuri Madrid yonyene mbona yego ihari yo gutsinda City no kunganya naho nyene ubusa kubundi no kunganya canke nyene habaye ereri za kugaragara kuri City ndavuga ku rande rw'inyuma Madrid kababona mwico gitsindo canke kababona mwiyo penalty uri kuranyumva bishobora kurangira ari kimwe ku kindi ariko ngo urukino ngo ruze kuba ngo ibitsindo bibiri kuduga ku rande rwa Real Madrid je ntavyo mbona ku bwanje ndabivuze rero nisunze iki rero cyane nari nkeneye sinoshaka kuvuga ibintu bidafise fact icyo bitwa fact sinoshaka kuvuga ibintu bidafise fact ngo sigure nukuvuga ngo namaze ko ndakumva uravuga ngo equipe itwa Madrid nta bushobozi ifise bwo gutsinda equipe itwa Manchester City mu gihe Manchester City bayigize iki itijanjaye ko ivyo kukwijajarako niko kundi cengaruka ku mupira w'amaguru buri kimwe kirashoboka aba Real Madrid murahari yego bandanye Inter Frankfurt yarakije Barcelona ejo yatabakunde naho nyene ibitsindo vyinjiye kuri marsh kiguyihamana kuko vyaragaragara ibitsindo ukuntu vyinjiye si bya bitsindo ubona ko nivyo FC Barcelona ari kwiye gutsinda rero na Madrid bashaka guciga tsinda City ariko kubgaje ku byo mbonesha amaso y'umubiri amaso y'inyama ni oya uti gute rero nivyo defense za City si defense novuga ati ngo zikanganye cyane ku buryo ngo zozibira ngo Mbappé na Vinicius Junior kuko abo nibo bakinyi bonyene mbona bashobora kuza bagakangana ku ruhande rwa Manchester City ariko ubundi muri City hari umunyezamu wa mbere abizi cyane akomeye yitwa Donnarumma mukinyakira wa kipe ya Milas na kipe ya Paris Saint-Germain nacanongera nkibaza ubwo buryo Real Madrid ifise ya attack yayo ko gushobora gucreya canke kuba ku buryo bwo gutsinda kugira ngo bashobore guca muri ya defense igizwe na ba Vadior na ba Diaz
baze gutsinda ico gisindo wa munyeza makomeye cyane yitwa Donnarumma yafashije Paris Saint-Germain gutwara ibikombe byinshi bishoboka ninde kiretse bano ba Vadiol na ba Diaz ni bakora amaherere ku buryo yotuma Real Madrid baza kuronka izo penalty ubundi Real Madrid gizwe na uno musi kumbura inyuma haza kuba hagizwe n'uno mukinyi ndavuga badakuza biruva ko ashaka kuzana witwa Raul Asensio n'uwitwa Novo Anthony Rudiger nivyo twarabonye mu myaka ingahe bahura na City Anthony Rudiger yarerewe cyane mu kumufata uno mukinyi Erling Brot Haaland ariko no musi muri City hari indi mashini vurugana ariko naguciriyemo Yusoni no defense ya Raul Asensio no mukinyi yitwa Anthony Rudiger iza kubimeze gute nivyo unabandaniriza aho rigeze Rudiger nkuko yabikoze yishwa kumwerera kana gasura agafata Erling Brot Haaland bigakunda ariko uno musi muri City abantu bakanganye si Haaland gusa Jeremy Doku araza akakuyumbagiza ari umusore mu ba Jeremy Doku ni mubi hariho uno mwana Phil Foden yamaze kwitora nawe nyine ari mu biharo vyiza hariho ba Ryan Cherki nawe nyine bako baritwara neza hariho ba Nico Gonzalez hagati mu kibuga bavuruga ibintu bikagenda neza hariho ba Bernardo Silva uno Bernardo Silva nyine tarana mu burengana ko cubanda niwe yavuze mu kiganiro ko niwe katanga barashaka iganiro cyo kuri no match ya Real Madrid barabaza ati mbega wari cyo gihe cyo gushobora kuba mwihora equipe yitwa Real Madrid aravuga amajambo atuje amajambo akomeye aravuga ngo twahuye na Real Madrid inshuro nyinshi mu myaka ishika kuri 7 heze hari inkino twatsinze hari nizo twatsinzwe ntabwo nkunda gukoresha ijambo kwihora ndibaza yuko ari gipimo ciza ku mugwi wacu ukiri muto ni gipimo cy'akamaro kandi ciza cyane Bandaniriza aho yahejeje umutanga tayibandaniriza mu majambo yavuze ikintu kivuga giti Real Madrid pressure bafise yo guhangana na City siyo kumva ko bozira Erling Brot Haaland gusa kuko City no musi ifise inkoho ifise ibigwanisho bishobora kuza kagutera uruhagarara bikakugora cyane uburyo bwinshi bafise basi City ni wa mugwi ufise inzira nyinshi zo kurondera igisindo uno musi bafise umusatirizi mwiza cyane ndavuga mu nimero 9 mu full strike Erling Brot Haaland ashobora kuza kabikora kandi banizeye ko vyinshi cyane gusumba abandi bose ariko barafise ba Jeremy Doku bashobora kuza bakabikora ivyananiye Erling Brot Haaland n'umukinyi createur mwiza azi gucenga azi kwinjira azi guinjira muri box no kuburagiza aba defenseur adverse ndetse no gutanga ama assist meza cyane ukabona ba Phil Foden baje baratsinze ba Ryan Cherki baje bakabikora ba Nico Gonzalez bakaza bakabikora na ba Bernardo Silva bakaza bakabikora ariko Madrid nayo ni wa mugwi mbona iyo badafise Mbappe biragoye kumva ko Real Madrid bashobora kuronka igisindo iyo batarose penalty biragoye ko Real Madrid bazakaronka igisindo birinda bibananira imbere yaba ego bashaka kuza bagatanga ibiharo vyiza bakigubukiza ibiharo tumaze imisi tubona bibi ko batanga muri La Liga bakaza bakarahindura eske nizihe zindi nzira Real Madrid bafise zo gushobora kuronka igitsindo badafise Mbappe nizihe zindi nzira Real Madrid bafise zo kuronka igitsindo batarose penalty uriko banyumva uwo dusigaye tubona Vinicius Junior n'umukinyi ubona nkaho umengo nivyo aragerageza ivyo ariko urugero rw'uyumengo ni wa mukinyi amaze kwigwako ego yamye ari umwe mu bakinyi bagoye cyane no mu gwa Manchester City kanatsinda ugiye ukaraba bano bafise mu alphabet bano ba City yitwa Orey nyamba ari Oreyli n'umwana akiri muto hari akina mu bubamfu Nico Oreyli Nico Oreyli wewe akina mu bubamfu sinzi yuko ashobora no guhangana nuno Vinicius Junior ariko bafise Matheus Nunes wewe ashobora guhurirana kuri post imwe na Vinicius Junior uriko uranyumva rero je kubganje mbona yuko Real Madrid ntigwaye ahantu hamwe gusa ntigwaye mu busatiri canke ntigwaye muri defense gusa mu bisanzwe igwaye nk'ahantu nka hose ucuhurirana na wa mumenyereza Xabi Alonso atazi gukoresha umukinyi uri karite yiwe nyene nkuko asanzwe ayiri ahuzagirika ubona afashe ngo Federico Valverde kamuzana ku ruhande ngo akine nimero 7 asanzwe afise abakinyi nka Masatuno bari hanze ba Rodrigo Goes ego nivyo nabonye mu binyamakuru bimwe byashoboye gutangaza bivuga ati ngo Xabi Alonso kagerageza uburyo yiga kuri attack adafise umukinyi Kylian Mbappe yigukuna ashobora gukoresha ubusatirizi bugizwe na Rodrigo Goes ndetse n'umukinyi Vinicius Junior tumaze imisi tubona urugero rwa Rodrigo Goes tumaze imisi tubona urugero rwa Vinicius Junior tumaze imisi tubona urugero rwa Federico Valverde bivanye no kubona zarakinishwa mu mpande zitari ziwiwe biragoye cyane gushaka kumubona atanga urugero rw'iyo nkuko dusanzwe turumenyereye ko tumaze imisi tubona ingero za bano bakinyi ba Chouameni ba Kamavinga vraiment tugeranya na City ukuri kiritwara muri Premier League ukuri kiratsinda imigwi ikomakomeza Premier League na Real Madrid ukuri kiritwara vraiment ni ibintu bisa nkaho bigoye Madrid nibagiri bakwe Rudiger gafata Erling Brot Haaland biragoye ko Raul Asensio canke bano bakinyi ba Alvaro Carreras bashobora kuza bagafata bano ba Jeremy Doku canke ba Phil Foden tubona nose nabo nyene basa nabari mu bihe vyiza rero icofasha Madrid gutsinda City gusa ni mu gihe City
yoza yafashe minenegura runo rukino ubundi City kaza yafashe Ose runo rukino bahura na Real Madrid amahigwe ni menshi ya Real Madrid gutsindwa. Robert ngombo dugire neza wanashaka kuvyo witwa Yusuf karavuga ariko bifatiye ku nzira zivuga ngo mugihe witwa novuga ngo azwi kwizina rya Kylian Mbappe toboneka mugihe izina yitwa novuga ngo Edouard Camavinga toboneka kuri kuno munsi Yusuf ne werabidondagara avuga ngo equipe itwa Madrid ugutsindwa kuno munsi arabibona bivanye nuko nimba ko baje gutsinda biza gutsinda mugihe equipe itwa Manchester City yo yagizemo gusamara kwabo ariko no munsi nkeneye kino kintu kivuga kiti eske kuri Real Madrid nta buryo ifise bwo gushobora gutsinda equipe itwa Manchester City ku kibuga Santiago Bernabeu bacubase nyene wanashaka ndakoreyana nta nubona tugira afyumva Real Madrid nimba vyoshobora kwishobora gutsinda match ye kuno munsi yokoresha umukenyero umeze gute mu gito ifise witwa Kylian Mbappe rote ikabita ifise witwa Edouard Camavinga canke na kuno munsi uravuga ngo Real Madrid itagira Kylian Mbappe rote itagira Edouard Camavinga itagira badini itagira amazina atandukanye nta bushobozi namufise tunabibutse ko kandi mu gihe Real Madrid yotsindwa no munsi Xabi Alonso baza kwa bamwereka imiryango bavuga ati ivyo bakoze twarabishimye naho tutabishimye cyane genda uno munsi Xabi Alonso n'abakinyi biwe nubwo buryo ushaka gukinisha ko twumvise ko ashaka gukinisha bane babiri anashaka kuvuga witwa Rodrigo n'uwitwa novuga ngo azwi kwizina rya Vinicius ahandi nabo bakavuga ngo mu myimenyerezo y'ino equipe itwa Madrid Xabi Alonso yagiye ko yegera witwa Endrick aramubwira ati ifate nka nimero 9 mu buryo nk'ubu ntavuga ngo Endrick ashaka kuba mu bakintu uvuga ngo baba kitetere kuri munsi Xabi Alonso urukino kuno munsi bavuga kuvuga iki bijanye nibe byose wumva imikenyero unumvise kandi nuko bushobozi bwa buhari kuri equipe itwa Manchester City Endrick yagiye kubabwira ngo itegure ngo za kwatitira muri equipe yeguza na Man City n'amahinda nshuti yavuze ngo yamukoresha ko no kumuhenda no kumureshabesha mwereko tukuba ari kumwe batari kumwe sinkunda aba hypocrite mu buzima bwanje bivuze neza ubageneza ati ni ihe tactique yakore canke uri umukenyero wagutse yakoresha kugira ngo aze gutsinda equipe Man City yego iyo na Pep Guardiola bigusa kuzingurura ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo uze kwiga imikenyero zo kuba ukenyeza umugabo witwa Pep Guardiola kuko nakubwira ngo afise inzira igumize yo gutsinda uya mugabo uvuze ngo mugemba patoba hari ni ibihe bokora kugira ngo aze kwatsinda bya rukino yego tukabonye ko tactique z'umugabo witwa Xabi Alonso zishingiye ku mugabo le boss Kylian Mbappe niwe ayoboye nuvuga ngo iriya projet y'uya mugabo wita Xabi Alonso siko kanatsinda biragaragara n'uwa kabiri muri Liga mukurikiye mu gutsinda ibitsindo byinshi afite 5 muge we ari Kylian Mbappe ku kibazo cyo 16 byumvikana ko uwa kabiri nta n'inusu afise ibitsindo bita Kylian Mbappe afise nana nguvuga ngo amusumye inshuro 3 byumvikana ko Mbappe atatsinze equipe ntsinda byaragaragaye uno mu Faransa afashwe mu kibuga umuntu idebure ntawe hari avuge ngo Mbappe byasangiye kuba nanje nkora icyo bita difference itandukaniro tactique sindi umutakitise jewe ndumenyesha makuru ariko hari byo niyumvira nivyo nshobora kureba nkavuga ngo hari icyo byotanga ndarijya muri ko absence nyinshi ku mugwa Real Madrid kuri attaque kamere kuri attaque defense wenda yihorere mere muri attaque yego tukabonye Jude Bellingham ko ubushobozi bwe bushira kuza akamwa ni phone numero 9 cyane phone numero 9 akaza gatanga vyiza ko yabonye kuri Carlo Ancelotti twa Ligue des Champions 2022 ari phone numero 9 2023 siko yitwa 2024 ata numero 9 bafise batakisha umusore yita Jude Bellingham wa mugabo wita Xabi Alonso reka kwa mutsimbaraye ku kintu cyo kuvuga ngo harabakimbora batari muri tactique zanje ukimubwiza bwabo kuko afite Rodrigo Goes kuri bench tanguza Vinicius Junior ukice phone numero 9 uyu mugabo bita Jude Bellingham araza kurokira mu gihe barasa umupira aza kurondera Silva de Reparation mu gihe bafise umupira mu gihe atafisa arokira gatse mu kibuga watakishe Vini Junior no bita Rodrigo ariko phone numero 9 icyo Jude Bellingham ona naguciriyemwo twibukanye Real Madrid twayikombe cha 2024 nivyo bagitwaye bakoresheje umukenyero uko nyene wa Vini Junior Rodrigo nimeshenda na kumufone fakachaba witwa Jude Bellingham ibi bifashiki mugwe equipe ya Real Madrid itakaje umupira Jude Bellingham afite ubwo bushobozi bwo kuva ajya ku nimero 9 agasubira inyuma akati mu kibuga akazagira sirinomble akabuzana bagakora block media akati mu kibuga no kuvuga ngo iyo mufise ballon
tuza kwisanga attack iko yatakona kinyagira kuri batatu muka tuyitakaje muri pressing tuja kurondera umupira je binga muyisanga hagati attack kwesanga ko ariko bita Rodrigo no bita Vinicius Junior ico ni cyambere cya kabiri hagati mu kibuga mesherizana ibura ry'uno mugabo bita Edward Kamavinga twabonye ko muri za service zo kumana umupira atera kuri umupira ko yishakiye ari umugabo afite ubushobozi twabonye umugabo bita Ardagura rero n'umuti bita Jude Bellingham ubushobozi bwa mu kibuga service batanga ntiziba nziza kubwa Ardagura yabaye mwiza ku nimero 10 hamwe mwiza ku nimero 8 media ntayindishwa office Kamavinga tawo hari waza gushyiraho uno mugabo bita Chouameni ushemwe umugabo w'umunya Arigwo kuko nubundi style akakinisha ibyo munyerigwa cyanke bica byoroha kitanguza Chouameni sibyo azan Dani Ceballos akikubitemo n'umugabo bita Ardagura ntayindi twafise siko kuko nimero 2 Xabi Alonso ukaba wikunda ntuze kuzana Raul Asensio imbere ya Doko kuri nimero 2 nakubwiza ukuri ntaze kuzana Raul Asensio imbere ya Doko kuko iyo kijya ruje hakiri kare cyana mwici yoba ari ruje hakikayibere mu kibuga atagisabwe umuntu apanika nko kuraho kuko Doku afise capacity yo gucenga umwarafubeke ko yishakiye akamudribla Doku afise inguvu Doku aranyaruka Doku atanga assist nziza bire gukinisha no mugabo ubunya Espagne bita Raul Asensio cyo bikibazo gikomeye cyane nubundi nta defense mbona je muri Real Madrid yoshobora gufata uno Jeremy Doku nta kibazo turaza kugerageza kuko nubundi iyo bipfuye urapfundika araza kuzana no mugabo bita Munyayirwe no Fede Valverde kirese Doku aje vyanse urumva nta yindi twafise siko kuri nimero 3 ni Alvaro Carreras siko yego axe fakuzana wa mukarani wawe Raul Asensio ufatanye n'ishanyaraza wita Rudiger baze gusekanya umutima wa defense bose bice ibyo bintu ariko Xabi Alonso ukaza gukoresha byanyu byo kwigira umuntu w'umuhinga cyane muri football nk'umumenyereza yakoze ibintu byiza muri equipe ya Bayern Leverkusen no kibagira ko Madrid ari ndi equipe ikomeye gusaba byinshi birenze umuntu afunga umutwe cyane ugafunga umutwe ukamwongoreka nza gukoresha abakinyi muri poste zabo ugafata uyu musore bita Valverde akatuma mu kibuga ukaca wukika Dani Ceballos ugatanguza Raul Asensio ku nimero 2 mon ami ufise mini moyen yo kwankesa ibitsindo byinshi kuko no kubwiza ukuri butuvugana lo chef harandi niwe atsinda ibitsindo ariko ubutuma Man City kirakina neza cyane n'umugabo bita Jeremy Doku ko Jeremy Doku no kubwiza ukuri kugira ngo ubone uramufashe match yose uramushoboye biragoye cyane ko umusura nyaruka ari no muri mefu ari muri forme muri no minsi n'inguvu neza cyane se n'inguvu kandi atsindwa ubwenge bwo ati nabonye ko kandi kuri E contre E ni mubasana so cyane ugatirera kuri ino match ni match no kuri izo gusaba byinshi Xabi Alonso bwa mbere uri kuri pression barakubwira ngo nutsindwa turakwirukana icya kabiri naco ukubitiwe imuhira uje kwakira Grand Club nka Man City Santiago Bernabeu nyene mbega Xabi Alonso uza gusobanurira nde yuko agiye kuba ukubitirwa ajya muhira ashaka kuvuga ngo mfise amabusance y'abakinyi bagize ibibazo by'imvune reka twemera ko cyo kumbera intambamye of course birumvikana buri wese yabuze abakinyi ashaka gutanguza mu kibuga byo mu intambamye bikanga konye ko umwe ugitangura gisaba defenseur bose n'abakinyi bose hari ibyo yatanze nka sinye nziza ko ushaka kuzakina neza ariko Xabi Alonso ko wananiwe na Girona twabigarutseko unanirwa na Celta Vigo ubwo Man City gutsinze hari gitangaza cyo kirimo konzi Man City buri wese yo mutsinda yo gukubita ari gitangaza cyo kirimo ngo nuko babuze bakinyi mbega hoho Xabi Alonso mu gihe ufise bakinyi bose ubona ko bari mu mvune hari garanti w'abantu yuko wari gutsinda Man City ko twonye ko kuri Atletico bafise bose byakunaniye ko twonye kuri equipe ya Liverpool bafise bose byakunaniye ko twonye ko imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain bafise bose byakunaniye byarasepe byumvikana ko Xabi Alonso amakipe makuru meza ari mu bihe byiza byayo vyakunaniye kuyakenyura no kunuyusha kuyatsinda rero una munsi we nka Xabi Alonso ugize imana mbi uri kuri pressure kubwira ngo nutatsinda Man City turakwirukana ico ngewe ko ucyugirije kwita umwaku babakinyi warutsindwanwa nabo beza ufite muri equipe ya Real Madrid bagize ibibazo by'imvune begroza ko wikura mu kibazo kimeze gute kugira ngo uze guhagarara Pep Guardiola nukuri ko imana yabivuze neza umugabo wita Houston buri wese yoja gusisangura akavuga ngo ntabyo mbona ko Madrid igiye gutsinda equipe Man City ariko nawe muri ikintu kimwe ama surprise mu prima gurabaho ukona ko City iri favorite cyane mu gihe baguze gutsinda ariko surprise akakubwira ngo bya bintu bitatu byaba bibona ko 90 kimwe kubwira ngo nugutsinda ugutsindwa no kunganya bikaza kugaragara ugasanga equipe Man City igiye gukora amakosa nko cyane bivuze usanga igiye gufata urukino mu minene biratakaje iratsinzwe ariko mesherizane ari hamwe ino equipe Man City yoza iri serious kuntu kubwira ngo tujye turondera amatagara kira tukona kubwira ko Man City ifise amata 12 mugerera Madrid ifise 13 siko Madrid yotsindira 16 mugihe City yotsindwa iza kwisanga ifise ngahe
10 nyene 12 plutôt nyene ni kuvuga ngo City ivuga ngo ndaza gutsinda no Rukino nisange muri bibanza 8 vya mbere Madrid akavuga ngo ndaza kwa nkora bishoka byisugira ngo n'indi migwi yatsinda sinze kusanga na bibanza 8 vya mbere havuga ngo rero ko objectif ari imwe canke ihangiro bose bashaka rimwe ukomeye ninde muri bo ni Man City niwe mwiza utuvugana mbega Man City iraza kuvyaza umusaruro bwiza bwayo mu kibuga inkwerere zirita mbega Madrid mu bubi bwayo iraza kuvuga ngo okay reka dukore reaction turi Madrid turi muhira duse umukinyi wa 12 akaduha motivation tuze kuba tumuryohera hano ku kibuga nuko ngo tujye ku bushobozi bw'imigwi igira kuri 2 tukarabana ngo tunamyerezo gera kuri 2 na pression umwe ariko mwana mama Xabi Alonso numva ngo turi bene Adamu twese nubwo uri umuzungu ho mwirabure ariko twese tuva amaraso atukura twese siko nashaka ndakubwira imbe baguteze Man City uno munsi shaka gukubita kandi gukubita nabi neza cyane nuko kabisa tugenda tunarangiza ibitindo mu tujya kubona bigaragara mu match no munsi mwaza kubona imeze gute Houston match yaza kubinarangira gute ku bwawe uravye ivyo twasiguye turavuga ubushobozi bwa ekipe yitwa Manchester City turavuga faiblesse zino ekipe ya Real Madrid turavuga n'uburyo no vuga bashobora kuba bona kinamwe ndavuga witwa Xabi Alonso na n'uwitwa novuga ngo witwa Pepe Guardiola twanamuvuze ko kubera igitoto tanamuvuze ko byo bigaruka bivuga ngo ubushobozi bwose bushoboka ingufu zose zishoboka ziguma zigaruka kubitwa nde Pepe Guardiola ni nayo mpamvu tutagaruka tuvuga ngo Manchester City nayo nubwo buryo ushobora gukoresha gutsinda ekipe ya Real Madrid kubera ko twamaze kuvuga ko ekipe yitwa Madrid ifise ubu novuga ifise ingufu nkizo gutsinda ekipe uramutse vyose biteranije urabona biza kubera gute erega karatsinda Rick hagiye guhura bamenyereza novuga ati bafise tactique zitandukanye bafise na experience zitandukanye uro Pepe Guardiola numumenyereza novuga ati ari ku rugero ari kuri calibre nini cyane gusumba no mumenyereza Xabi Alonso navyibukanye yuko witwa Pepe Guardiola yamenyereje witwa Xabi Alonso muri ekipe ya Bayern Munich neza cyane nimbuzi ko hari n'abamenyereza bamaze babangamiwe no mugwi wa Real Madrid Pepe Guardiola arimo haza mu bambere yanavuze ntaguciriyemwo yego witwa Pepe Guardiola we yavuze amajambo akomeye buriya uramuvuze nibuka nuvuga amajambo yavuka yego Pepe Guardiola yavuze ngo kumenyereza ekipe yitwa Real Madrid nije gikorwa cyambere kigoye mu mugwi w'amaguru umupira w'amaguru ndavye performance cyangwa ndavye ubushobozi nagize muri saison narangiye muri ekipe yitwa Manchester City yo mbadumeza wa ekipe yitwa Real Madrid ariko banariruka mu mezi atandatu arenganye n'ubu niko bimeze ariko yarirukanye kuko uravye ibihe Pepe Guardiola acemo mu mugwi wa City mu mwaka uheze vyari ibihe mbere kanatsinda bibi cyane gusumba n'ivyo Xabi Alonso yakaracamo no munsi ariko rero kandi inyuma yo gupredicta ngo ukuntu urukino rushobora kugenda reka manze ce mu bumwe mu butumwa bw'abakunzi bashoboye kudurungikira ngaha cyane cyane mbona umengo harimo n'abafana ba Real Madrid hari witwa Abubakar Dunia yaje atubwira ati morning guys I hope you doing well so by the way in South Africa my favorite club is Real Madrid now we already tired about Xabi Alonso today I hope is the end of our cheese Rw'Anyuma you have no choice Rw'Anyuma arize kuno munsi ari last chance yiwe nyumva ni ryanyuma ry'amosozi yabo gukoroka ndibaza bahita bataguhurira mu muryango again umva gutsindwa buri mufana wose wa Real Madrid bibinyeretse ko umufana wose wa Real Madrid yifuza ko butsindwa kugira ngo Xabi yirukane ari n'umuntu yandikiye yitwa Virgis ari kuva mu Rutana avuga ati equipe novuga Real Madrid no munsi ndabona itadakubishwa kuhava neza ahubwo turakeneye witwa Jurgen Klopp cyangwa Zidane kuko biramaze kugaragara yuko bisunze ibyo bariko barabona kumenyeza Xabi Alonso nubwo bose ndabona urukino ntaho bariko baraja cyo gituma ubona no munsi ubona ko today yavuze ati today I hope is the end of our tears urumva arizera yuko ni ryanyuma canke n'umwisho w'amarira yabo gukoroka urumva icizere ngaho nuko bashobora gutsindwa na City kugira ngo Xabi yirukanwe ariko harundi nawe yaje ngaho hitwa Monica Joseph yaje atubwira ati jewe batama nta byo kuvuga ngo amateka arayafise ego koko sinavyanse ariko City murayibagirwa jewe navuze anti bike bibaho ni bitatu uwafana Real Madrid ibitsindo bike bibaho City za gutsinda umugwa Real Madrid ati ni bitatu ubundi nawe yaje atubwira ati twa Charles Minamino ati nukuri Real Madrid wapi bokora gute ati wapi bokora gute ndumufana wa Real Madrid uyu munsi ntavyo mbona neza rero je kubganje abivanye nuko mbona City nuko mbona mu Real Madrid gutsindwa kwa City
ni City kuza kuba baje gufata minenegoro runo rukino rubahuza na Real Madrid bakaza kuba kurunegrija gusa niyo nzira yo nyene mbona Real Madrid yoshobora gutsinda unubwa Manchester City ubundi Real Madrid bashobora kwihagara ko bakarangira bagabuye runo rukino ikaba busa ku bundi canke baronse amahirwe kuronka ico gitsindo bikangira kimwe ku bindi ingufu zo nyene mbona Real Madrid bafise nizo gushobora kuzibira City nishobora kubatsinda canke ngo babonemwo ibitsindo vyinshi nayo ubundi je ku bwanje mbona ko rukino amahirwe menshi na City sinzi ngo baza gutsinda ibitsindo bingana uko City gutsinda umugore Real Madrid nawe Robert so nuko ati icyo bita prediction ku ruhande rwanje kuri equipe Man City na equipe nuko ngo ya Real Madrid cyambe nabege ko nabise ko ari match ikomeye cyane ariko n'ubundi still ndaza kwamvuga ko ino equipe ya City n'ubundi iri favori kikorerwa ku 55 kuri 45 by'umugwi wa Real Madrid score cyangwa ibitsindo biza kuba mu rukino buriya match ziba zikomeye cyane nta cyoroha ko sabana bagiye mu kibuga si academy cyangwa ngo banga minime cyane bitatu kuri kimwe ku ruhande rwa equipe yitwa Man City bitatu Real Madrid kimwe iyo score nayo irashoboka kandi ico kimiza kuba yikamase ariko City ukibonamwo biroroshe uvuga ngo ni yasroga kuri City nta gitsinda ubura ariko nawe urakijya niko City teyimeze nka Barcelona kuri defense ndikomeye ariko nawe mediane na attack yabura yumva abari mediane teye ubwo na attack hariya ariko nababwiye ikintu kimwe exception mukunzi wa Real Madrid kuranyumviriza ntucu ufata ivyatsi cyundunda ko nibisinde ti wa muhungu araturunduye ariko numvise n'abakunzi ba Real Madrid bavuga badafite icizere cyo kuno munsi uzo gutsinda no munsi reka ndababwira icizere nabosha kugira n'ikintu kimwe equipe nyo ni nkuru ni equipe nkuru abakinnyi basha kuza kwagwanira bakagwanira nuko tizina rya Real Madrid bigakunda bagatsinda urukino kize kabiri vya bintu by'ibitangaza byo biba mu mupira maguru gasanga club ntoyi club itameze neza ije gutsinda club imeze neza bikashoboka bishobora kuba nimeze gutsindwa kumwe ni 90 niwo mucamanza rutugurukino ni ibintu bitatu ushobora gutsinda ushobora gutsindwa cyangwa ukanganya ariko ibigaragarira buri wese n'ivyo tuko tubona n'amaso yacu n'ubwingi bwacu naco mwanza imbere ya City ariko bishobora kuza mugakora amateka nyene uko mwaba muyakora ariko nakubiza ukuri mwana wa mama uzogenda wariye ariko ndi umuntu yariye ntihave ibara rigwire hariya Madrid kuzo Madrid wese ahaherere nizera yuko yamaze kwiyakira kuri runo rukino ubundi nawe ugifise icizere ugifise agatima agende yafunguye kuko arashobora gutaha kujya bikamwankira nuko mugiye bitwa ba irakoze Elfadre bati ewa nanje vraiment